kuko turi imbere y'umwami ahambaye et qui doit agir à tout moment. kandi ashobora gukora ibintu umwanya wose. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu nashimwe. Niliposimama maze guhaguruka nsohotse naona watu wamekatika vichwa, mbona bamwe imitwe yabavuyeko, watu 15 walikufa pale pale, abantu 15 baciye bapfa ubwo nyene, na watu 123 wamoja wakakatika miguu, wengine mikono, na wengine macho ikatoka. Abandi 123 bamwe bari bacitse amaguru, abandi bacitse amaboko, abandi amaso yavuyeyo. Na mimi polisi wakanichukua wakanibeba kwenye gereza. Hanyuma rero nanjye abapolisi baca baraza barantwara baja kumfunga. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu ashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu ashimwe. Natukuza Mungu, ndahimbaza Imana kwa upendo wake wa ajabu, urukundo rwayo rw'igitangaza kuniongoza nifike hapa ndani ya kanisa lake. ingene yandongo yakashikana mu ishengero ryawe. Na sema asante kwa mchungaji, ndakengurukiye cyane umwungere pamoja na baraza n'inama yose y'abagize amashengero bakorana, kwa upendo amenionesha, urukundo banyeretse wakati nimefika wananipokea vizuri, igihe nashika baratwakiriye neza. na juma iliyopita tulishiriki meza ya Bwana pamoja. Muyinga ryaheze twarasangiye ngaburo yera, na leo nimekubaliwa kuweza kusoma neno la Mungu pamoja na watakatifu wa Mungu. Uno munsi naho ndemerewe kugaburira abera b'Imana. Je glorifie le Seigneur. Ndashimira Imana cyane. Jina langu ni Jean-Pierre. Izina ryanje nitwa Yohani Petero, mchungaji kutoka Beni, umwungere kuva hariya Beni, kanisa ndani ya jimbo la Nord Kivu, ni ishengero rimwe hariya muri province ya Nord Kivu, Witiem Sepak district ya Beni ya Butembo. ni ishengero community ya Witiem Sepak hariya muri Butembo. Sawa vile mchungaji amesema, kuko umwungere yamaze kubivuga, wandugu, mnapoombea kanisa la Bwana Yesu, bagenzi cyangwa inshuti igihe musengera ishengero ry'Umwami Yesu, maombi yenu yanafika nafasi popote ambapo kuko kanisa la Bwana Yesu. ni by'ukuri amasengesho musenga arashika hose hari ishengero ry'Umwami Yesu. En date du 15 janvier 2023, itariki ya 15 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2023, nous avons été victimes. twaragize impanuka. L'ennemi de Christ umwasi wa Kristo a piégé une bombe yarateze ibombe pendant que nous étions dans une grande campagne évangélique. igihe twari dufise igikorane kinini cy'ivugabutumwa. C'était une campagne qui a duré 5 jours. cyari igikorane kimara iminsi 5, et le 5e jour nous avons été victimes d'une bombe. uwo munsi wa nyuma rero w'icyo gikorane, umunsi ugira 5, ibombe yaradutewe. Et les experts de la MONUSCO, abariya bagiriya shyirahamwe rya MONUSCO, ils ont, en faisant leur expertise, bamaze kugira ubushakashatsi barondera ingene ibintu byagenze, compris que la bombe allait dévaster la population sur l'étendue de 50 mètres carrés. bobo basanze yuko iyo bombe yari guhonya abantu bari ku metero 50 parcelle ini. ni ukuvuga iyo bombe yari kuhonya abantu bari ahantu hangana nka parcelle 10. Na sisi tulikuwa watu zaidi ya 1000. aho twari dukoranye twarashika hafi
abantu 3,000 ndani ya mkutano. bari mu gikorano. Tulikuwa tumebatiza watu 64 bari twabatije abantu 64 na ilikuwa nikakaa na mke wangu Françoise Kopale, bari kumwe n'umukenyezi wanjye Françoise ari harya karibu kwa metre 4 kutoka kwenye tuko nk'akarere k'imetero 4 y'aho twari turi. pale kulikuwa bombe, naho bombe yaturikiye. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu nashimwe. Mungu anafanya kitu ambacho muda wote tumefanya ndani ya utumishi hatukuwahi kuona. Imana yarakoze ikintu kimwe kuva dutanguye kuyikorera tutari bwigere tubona, kwa sababu wakati tumebatiza watu, kuko igihe twari ko turabatiza abantu, na hapa tutafanya ibada ya meza ya Bwana, kandi nyuma yaho twace tugira isangira ryera. Lakini ilipofika saa 4 rero imaze kugera, tunaabudu Mungu, ariko duhimbaza Imana, naimba nyimbo za kuabudu na kusifu, zijya ndirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana. Mungu akaniambia ijwi ry'Imana rinshikako nisimame nipokee Wakristo wapya, indimbira ngo haguruka uhe kaze abo babatijwe na niwape meza ya Bwana, kandi muce mugira isangirwa nyene. Nafikiri mchungaji kwa asili ya kanisa letu ndibaza umwongere ibanga n'ishengero ryayo kutengwa, byareke yuko ntihataramuka, kwa sababu nitembea kinyume ya kanuni ya kanisa, kuko nari inyuranije n'urutonde rw'ibintu bibwirizwa kugenda. Et ça n'a pas été facile d'obtempérer à cette voie-là. Ariko iryo jwi ntabwo nashoboye kugihanganira. Mais la voix a insisté. Iryo jwi rero rishishikara kungobera. Elle a insisté. Irangobera rwose. Na mimi nikakubali nitembee kwa sauti ya Roho Mtakatifu. Hanyuma cyandemera ngendera mu burongozi bw'ijwi rya Mbemuyera. Alafu nilisimama kupasha mkutano namna tunabadilisha programu. Hanyuma rero cyandahaguruka ndabwira ishengero ingere duhinduye urutonde. Wakati nimeanza kushauria waamini wapya, nabwiye rero guha impanuro abo bakristo bashasha babatijwe, mvua ikaanza kunyesha kidogo, akavura rero gaca gatangura kugwa, hali ya hewa ikabadilika, hanyuma ikirere gica kirahinduka, na tukamaliza vizuri, ama turaheza byose neza. Baadaye ilinibidi nikae kusudi mwalimu yakatufundisha neno la Mungu, asimame kwa neno la Mungu. Hanyuma mpejeje kugira ibyo cyanicara kugira ngo umusiguzi nawe acabuka kugira ngo sauti tena ikaniambia nisimame niombe. Ijwi ryongera kunza ko ndabwira ngo haguruka usenge, na nisiombe kwa ofisi yangu ya zamani, lakini niombe kwa ofisi ya mpya. Sinsengere uburongozi nari ndimwo, ariko nsengere uburongozi bushasha bwe kuba. Alafu nilipoanza omba, ntabwo gusenga rero karibu dakika 15 nk'iminota 15 nikasikia watu wanaanza lalamika, wanaanza lia, numva abantu batanguye gukoma induru barira. Mkutano inachakasa, igikorane gica kiravurungana, na wengi wakafika kugonga kwa mlango ya ofisi yangu. Abantu rero kibatangura kuza kudodora ku muryango w'ibiro byanje. Alafu nikaelewa kwamba kumekuwa shida, cyantahura yuko kumbe hari ikintu asanzwe cyabaye. Neno la Mungu linasema, Biblia iravuga ngo wawili ama watatu wakikusanyika kwa ajili ya Yesu Kristo, babiri canke bakoranye mu izina rya Yesu Kristo, yeye ni pamoja nao, wewe abari kumwe nabo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu mwabashimwe. Sawa vile tuko hapa, Bwana Yesu mwenyewe ni Bwana wa kanisa, iko pamoja nasi. Nguko natwe dukoranye hano, Yesu nk'umwami w'ishengero ari kumwe nawe. Et pour cela nous devons être sûrs. Nico bituma dukwiye kubifata nkama, parce que nous sommes devant le Seigneur, kuko turi imbere y'umwami hamba, et qui doit agir à tout moment, kandi ashobora gukora ibintu umwanya wose. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu nashimwe. Niliposimama maze guhaguruka nsohotse, naona watu wamekatika vichwa, mbona bamwe imitwe yabavuyeko, watu 15 walikufa pale pale, abantu 15 baciye bapfa ubwo nyene, na watu 123 wamoja wakakatika miguu, wengine mikono, na wengine macho ikatoka.
abandi nk'ijana na 23 bamwe bari bacitse amaguru, abandi bacitse amaboko, abandi amaso yavuyeyo. Na mimi polisi wakanichukua wakanibeba kwenye gereza. Hanyuma rero nanjye abapolisi baraza barantwara baja kumfunga. Nashukuru Mungu kwa sababu neno la Mungu linasema watawafunga. Ndashima Imana kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo bazobashira mu ibohero kwa ajili ya kweli, kubera ukuri, kwa ajili ya neno la Bwana Yesu, muhowe ijambo rya Yesu. Lakini mimi niko Mungu pamoja nanyi milele. Ariko kandi jewe Imana nzoba ndi kumwe namwe ibihe byose. Alafu nilikuwa ndani ya gereza siku 3. Ndafungwa rero iminsi 3 na walizika watu wa Kristo, mimi sikujua kabisa. Abakristo bacu bagerageza baragira amaziko yabo bapfuye, jewe atanga kimenzi kuko nari mfunzwe. Lakini ninashukuru kwa wale walinifunga gerezani. Ariko kandi ndashimira abo bamfunze hariya mu ibohero. Mwezi uliopita tumebatiza wawili. Mu kwezi guheze muri abo twabatijemo 2. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu yashimwe. Nafikiri kwa machache ni hii mliona kwa mitandao. Nibaza muri make nibyo mwagiye mubona hariya ku marezo sosio, ilikuwa inatuhusu sisi. Ni bijya rero byari byabaye iwacu, na tunashukuru Mungu kwa sababu tulipokea sauti zenu kwa njia mbalimbali. Turashimira Imana kandi tubashimira ko twarumvise namwe amajwi yanyu adushikako mu buryo bucanguru. Mulituombea, mwaradusengeye, mulituita, mwaraduhamagaye, muraduhumuriza. Na kanisa linaendelea kabisa. Ni by'ukuri ishengero ubu irashishikara neza. Ibada ya kwanza tulishiriki watu 205. Mu mbiga ya mbere dushobora gukora turi nk'abantu 250. Na sasa tunaingia watu 700 kwa kila seance. Ubu mu ntango twatangura mbiga turi nk'amajana 250, ariko turashobora kugira minga tugera nk'amajana 8 kuri kurega. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu ibyo nashimwe. Mungu mnayemwamini ni Mungu wa kweli. Imana mwizeye ni Imana y'ukuri. Sharti kuendelea kumupenda. Ni by'ukuri bidusaba rero yuko dushishikara kumukunda, kumutukuza, tukamuhimbaza. Kwa ajili ya hiyo nitawasihi tuchape mikono kwa utukufu wa Bwana Yesu. Kubw'ibyo rero ndabasabe dukomera amashyi menshi Imana yacu. Alafu tutasoma neno la Mungu. Rero reka naho dusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu cece Pawulo yandikiye Abakolosayi, Abakolosayi igice cya 3. Turasoma ku murongo wa 12. Cece Pawulo yandikiye Abakolosayi igice cya 3. Turasoma hajya ku murongo wa 12. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Some mu izina rya Yesu Kristo. Basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao, jivikeni mioyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole na uvumilivu. Kirundi dusome, nuko rero kuko bibereye abatoranijwe n'Imana bera bakundwa nayo, mwambare umutima w'ikigongwe n'ineza no kwicisha bugufi no gutekereza no kwihangana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu ashimwe. Kwa muda mchache tunataka kusoma neno linalosema notre identité à Christ. Muri magufi tuvuge ngo uko ibituranga muri Kristo. Notre identité à Christ. Ibituranga nk'Abakristo. Iko kweli ndani ya Kristo tuna jina.
Ni by'ukuri muri Kristo turafise izina. Tuna namna tunaonekana. Hari uko tugaragara cyane tuboneka. Hata kama mko hapa, wengine wako Ulaya, wengine wako Kongo, wengine wako fazi yote, ndani ya Kristo wanajulikana. Naho bamwe baraha, bandi bakaba mu Ulaya, bandi bakaba i Kongo n'ahandi hatandukanye, muri Kristo baramenyekana abari muri we. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Ni ya maana sana mtu kujulikana. Ni iby'ikimazi cyane k'umuntu yogaragara cyangwa yomenyekana kwari. Sawa vile tuko hapa, kila mtu iko na namna anajulikana. Nguko twese turi hano dutandukanye, umwe wese arafise uko amenyekana cyane uko azwi. Kuna wamoja wanajulikana kwa sababu wana pesa nyingi. Hariho bamwe bazwi kubera bafise amafaranga menshi. Wengine wanajulikana kwa sababu wanasoma mingi. Abandi barazwi kubera kumbure bize byinshi. Lakini pia wengi wanajulikana kwa ajili ya kazi wanayoyafanya. Ariko kandi n'abandi bazwi kubera akazi cyangwa imirimo bakora. Donc il est important d'avoir une identité. Rero ni iby'ikimazi cyane kugira ikikuranga. Alafu ni ya maana kujua kwamba ndani ya Kristo réellement on a une identité. Kandi ni iby'ikimazi cyane kumenya ko muri Kristo dufise ikituranga. C'est la question que tu peux te poser. Kumbe ushobora kwibaza ikibazo kanaka, unajulikana namna gani? Wewe none uzwi gute cyangwa menyekana gute? Mimi ninajulikana namna gani? Jeho menyekana cyangwa nzwi gute? Quand les gens me voient, igihe abantu bandaba bananifananisha na nani? Bangereranya nani? Bananiita niko nani? Banyita ngo ninde? Et donc voilà, le Seigneur nous fait la grâce. Imana rero itugirira ubuntu ya kusimama mbele yenu watu wake, kugira ngo duhagarare imbere yanyu mwebwe abantu b'Imana, kusudi tuzungumuze juu ya identity, kugira ngo tuvugane cyangwa tuganire kuri iri jambo rivuga kubituranga. Votre identité. Wewe urangwa n'iki? Mon identité en Christ. Jewe muri Kristo ndangwa n'iki? Bwana Yesu asifiwe. Yesu nashimwe. Tumesoma andiko, twasomye uyu murongo. Paul, apotre Paul, intumwa Paulo iko anaonya wa Kolosai, yariko ahanura ishengero rya Kolosai, parce qu'il a écouté, il a attendu, kuko ashobora kuba yarumvise qu'il y a à Colosse de problèmes, ko hari Kolosai hashobora kuba harabaye ingorane. Il y a des fausses doctrines qui est en train de circuler, véhiculer dans l'église du Seigneur. Hariho inyigisho z'ibinyoma zariko zirakwiragizwa mu ishengero ry'Umwami. Et vous savez, wakati kuko mafundisho mabaya, mafundisho ya uongo, pia tabia zinabadilika. Murazi igihe habaye inyigisho zitarizo cyangwa z'ibinyoma n'imyifato y'abantu kigendera hindagurika. Et alors voilà, l'apôtre Paul, hanyuma rero intumwa Paulo est entré, acarinjira, anawakumbusha, arabibutsa kwamba hawako watu wa kutembea namna wanavyotaka, ko atari abo bakristo b'i Kolosai atari abantu bakwiye gupfa uko bagenze, kwa sababu wako na identite, kuko bo barafise ikibaranga. Alafu nafasi tumesoma, aha rero twasomye kwa Kolosai sura 3 mstari wa 12, hajya muri kiriya gice cya gatatu gice cya Kolosai gice cya gatatu ku murongo wa 12. Paul iko anaonesha Wakristo wa Kolose, Paulo aliko yereka aba bakristo b'i Kolosai kwamba wao ni wachaguliwa, ko bobo arabatoranijwe, ce sont des élus, n'abatoranijwe, wachaguliwa, abamaze gutoranywa. Je glorifie le Seigneur ce matin. Ndashimira Imana muri kino gitondo. Nyimbo ambazo waimbaji wameimba, indirimbo abaririmbyi bagiye baririmba zinatuelekeza
ndani ya namna tunahitaji kutembea na kuishi wakati sisi ni wa Kristo. Ziratwereka ingene twebwe igihe tuza tuba turi muri Kristo ko ingene dukwiye kugenda. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nashimwe. Alors Paul anaonesha watu hawa kwamba hao ni wachaguliwa. Paulo rero atangura kwereka abantu ko bobo arabatoranijwe. Wamechaguliwa kwa sababu Mungu amewapenda. Batoranijwe kuko Imana yabakunze. Na wakati Mungu amewapenda, igihe rero Imana yabakunze, ametuma mwana wake wa pekee Yesu Kristo, agatuma umwana wiwe w'ikinege Yesu Kristo, mwenyewe amekufa kugira ngo apfe. Lakini baada ya kufa aliteseka, kandi mbere y'uko apfa yarababajwe gose, alipigwa fimbo, yarakubiswe ibimoko, alitemewa mate, yaraciriwe kwa mate, na kwa mwisho akawa mshindi. Ariko kwiherezo yaranesheje. Alifufuka akiwa amepewa mamlaka yote. Yaravyutse ahabwa ububasha bwose duniani na mbinguni, mwijuru no mwisi. Sasa huyu ametupa identite ya kuwa wa les élus. Uyo rero niwe yaciye aduha karanga muntu cyari gituranga ko turabatoranijwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nashimwe. Unaweza kuona kule iko pembeni yako, mwambie urashobora kuraba tu es l'élu de Dieu. ushobora kubwira uwo mwicero uti wewe uri watoranijwe n'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nashimwe. Mais vous allez comprendre que mutahura yuko après une élection, umuntu amaze kuba watoranijwe, il y a des avantages. Hariho rero niba umuntu aronga accordé à celui qui est élu. uwo atoranijwe acahabwa. N'est-ce pas vrai? Si uko none biri. Unaona watu hapa akichaguliwa kuwa mwanabunge, murabona umuntu abaye nk'umushinga mateka, baada tu ya kupita amaze gutsinda cyangwa kugirwa umushinga mateka, wanamuita honorable, baca bamwita ngo nyakubahwa, wanamupa gari nzuri, baca bamuha imodoka nziza, wanamupa nyumba, baca bamuha inzu, na yeye anatembea yuko honorable, aca agenda rero ka nyakubahwa. Bwana Yesu asifiwe. Imana ishimwe. Ukimwenda kwa ovyo ovyo, uwifashe ukutari imbere yiwe, wanaweza kukufunga, bashobora no kugupfunga, parce que tu blagues avec un honorable. kuko uri kutembura cyangwa batabinewe na kuri nyakubahwa. Bwana Yesu asifiwe. Imana ishimwe. Et nous avons été élus. Twebwe rero twaratoranijwe. Haiko sisi tulichagua Yesu, twebwe si twe twatoranije Yesu, lakini c'est lui qui nous a choisi. ariko niwe yadutoranije. Et les implications qui doivent suivre, ibica bikurikira uko gutoranywa rero, c'est que nous devons vivre partout où il est. nuko rero dukwiye kuba aho hose ari, Parce que nous sommes les élus. kuko turi abatoranijwe. Majina yetu yanaandikwa ndani ya kitabu cha uzima. Amazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Et à tout moment, il est en train de nous observer comment nous vivons. Kandi igihe cyose aba ariko yitegereza ingene turiko turabaho. Le gouvernement du ciel est en train de nous regarder. Ubwami bwo mu ijuru cyangwa ubutware bwo mu ijuru buriko buratwitegereza butwihweza. Sawa vile mko hapa, kamera ya mbinguni iko inawaangaza. Nguko rero mu byagiye hano ni nk'uko kamera y'ijuru iriko iratwitegereza itumurikira. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu ashimwe. Dans la planification du ciel, nous sommes dedans. Mu nteguro y'ijuru turimwo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nashimwe. Ndio maana nico bituma nous n'avons pas droit à l'erreur. Nico bituma tudakwiye gukora amakosa. Nous ne devons pas nous comporter comme nous voulons. Nous ne devons pas nous comporter comme nous voulons. Ntidushobora kwigenza uko dushaka. Vous ne devez pas vous comporter comme vous voulez. Ntimukwiye kwigenza uko mugomba. Parce qu'au même moment, il est jaloux. Kuko icyo gihe Yesu acafuha. Il n'a pas besoin de nous voir en train de faire de n'importe quoi. Nezerwa no kutubona turiko dukora ibyo tugomba. Lakini anahitaji kutuona
tunanyenyekea, ariko nezerwa cyangwa himbagwa no kutubona twicishije bugufi imbere yiwe. Tunakuwa na moyo mwema, dufise umutima mwiza, tunakuwa na upendo, dufise urukundo. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu ashimwe. Une autre implication c'est que un jour il va venir. Iyindi ngaruka nziza yuko kubera twatorejwe nuko hari umunsi azogaruka. Pastor aliambia wanafunzi kwamba ni faida yenu mimi kuenda kwa Baba. Kuko yarabwiye abigishwa bibati byoba bera byiza uko jewe ngiye niwatayarishie makao kugira ngo ndabategurire aho muzoba, tena nitarudi kuwakamata kuwachukua, ariko kandi nzogaruka kubajana. Donc nous serons enlevés par notre Seigneur. Rero umwami wacu azotujana. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nashimwe. Dunia haiko yetu, aha mwisi si wacu, kwetu ni mbinguni, kweli wacu ni mw'ijuru, sababu ni kule tutakaa milele. aho niho tuzoba ibihe bidashira. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nashimwe. Ndio maana tusitishwe, nico gituma tudakwiye gutinya machafuko tunayoona yanatokea ndani ya ulimwengu. Ibibi biriko biraba mw'isi, ça ne nous concerne pas. ibyo twebwe ntibituraba. Nous sommes des élus. Twebwe turabatoranije. Nous allons au ciel. Twebwe turiko turabajya mw'ijuru. Je, unakubali namna unaenda mbinguni? Mbega uremeranya nanjye nawe kuri kurajya mw'ijuru? Tushangilie Bwana Yesu kwa Reka dushimire Imana dukomere amashyi ko turabajya mw'ijuru. Asante. Murakoze. Alafu quand nous sommes des élus, igihe rero turabatoranijwe, une autre implication c'est que nous sommes nés de Dieu. irindi bakwe tugira nuko twabyawe n'Imana. Sisi tumezaliwa na Mungu. Twebwe twabyawe n'Imana. Tukisoma Injili ya Yesu Kristo ilivyoandikwa na Yohane, dusomye hariya mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana, sura ya kwanza na mstari wa 12, igice cya mbere ku murongo wa 12, inasema kwa maana wote waliompokea Kristo kuwa Bwana, kanditse ngo ariko abamwakiriye bose kuba ababera umwami, alipewa uwezo ya kuwa mwana wa Mungu. yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nashimwe. Donc sisi tuko wana wa Mungu. Twebwe rero iruhande yo kuba abatoranijwe turabana b'Imana. Nous sommes les enfants de Dieu. Turabana b'Imana. Vous savez que kandi murazi yuko mtoto anajua sekre ya baba yake. Umwana arazi ibanga rya se wiwe. Mtoto anajua kwenye kuko mali ya baba yake. Umwana aramenya aho ubutunzi bwa se wiwe buri. Pia mtoto anavutia sana uangalifu ya baba yake. Kandi umwana aritwarika kugira ngo aritonda imbere y'umuvyeyi wiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Njoo maana nico gituma mbinguni mw'ijuru Mungu Baba, Imana Data, Yesu Kristo, Roho Mtakatifu na Mpwemu Yera anatubona. Baratuona. Kuko systeme sécuritaire, hariho uburyo bwo gucungera umutekano yenyewe wanaweka kwa ajili yetu, bashizeho ku bwacu. Bwana Yesu asifiwe. Imana nishimwe. Wakati mmoja niko naenda kanisani, umunsi umwe nariko ngenda ku rusengero, nilifanya accident na gari. naragize isanganya n'imodoka. Sasa gari ikafanya kabisa, ikageuka. Imodoka rero yaratembagaye. Hivi nilikuwa kukabine, kichwa yangu ikaingia chini ya vola. Rero murabona hajya muri kabine, umutwe rero wingi hariya munsi ya vola, na miguu inatosha ile kioo ile paraprise, hanyuma amaguru nayo acamena kijya kiyo cy'imbere, na pine ziko juu. hanyuma murabona imodoka yuyutse
amapine ari hejuru. Alafu watu wakaanjalia, abantu rero baca batangura kurira, mchungaji amefariki, bazi bati umwungere wacu yapfuye, mchungaji amefariki, umwungere wacu yapfuye. Sasa mimi nilikuwa niko nasikiliza, nandi nariko ndabyumviriza, lakini na mimi niliwaza niko nasikiliza kwa kama nikishakufa tu, ariko kandi nandi nibaze naho niko ndabyumviriza nza napfuye bila. Sasa basi ilifika wakati ya kusema mgeuze gari. Hanyuma rero haragerega ati reka rero tuvyure imodoka tuyisubize uko itegeza kubirime, mkokote ile maiti ya mchungaji itoke ndani ya gari, mugerageze mukwege ikiziga cha mwungere mugikureyo, njoo tutaweza kugeuza gari. mubanze mukure ikiziga kugira ngo dushobore kuvyura imodoka. Alafu walianza kusukuma miguu yangu yenyewe imepita parabrise, bahatabuye gusunika yamaguru yari yaciye hajya muri parabrise, wakayamushia ndani ya kabini, bayasubiza muri kabine. Na hivi mulango ilikuwa imegongana na ukuta ya udongo, kandi umuryango ntibashobora kuyigura kuko wari wafyondetse wapondekanye kintu ibara kugombe ibarabara. Wakanikokota wananitosha ndani ya gari. Hanyuma rero baragerageza barashobora kunkurayo muri iyo modoka. Walifikiri nimefariki, bari biyumvira yuko namaze gucikana, lakini waliponitosha ndani ya gari, hanyuma bamaze kunkura muri iyo modoka, nikasimama ncahagarara na wao wakaanza kukimbia, baca batangura guhunga biruka kwa sababu mufu amesimama. bibaga ati umuzimu tubonye. Nikawaambia niko hai, ndababwira toya ndi muzima humura. Bwana Yesu alituma ulinzi, mwami Yesu yarandukiye unyinda na ukanilinda, sasa niko hai. yaninze rero nicyo bituma ndi muzima. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nashimwe. Kama uko mtoto ya Mungu, nimba by'ukuri uri umwana w'Imana, Dieu s'occupe de vous. Imana irakwitwararika, Usiogope, ntutinye rero. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nashimwe. Implication ya tatu ibakwerigira gatatu ndani ya barua ya kwanza ya Paul kwa Korinto, muri kiriya chete cha mbere Paulo yandikiye Korinto sura 12 mstari wa 27, igice cha 10 igice cha 12 ku murongo wa 27, 12 igice cha chete cha Korinto igice cha 12 ku murongo wa 27 avuga ngo namwe muri mubiri wa Kristo, kandi umuntu wese wo muri mwebwe n'urugingo rwawo. Amen. Basi ninyi umekuwa mwili wa Kristo na viungo kila kimoja peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu nashimwe. Une autre implication c'est que ikindi tubona mu hejuru kuba abatoranijwe, nous faisons partie du corps de Christ. twebwe turi ingingo z'umubiri wa Kristo. Voilà un mystère icyo rero ni ibanga rikomeye que le Seigneur nous a donné. ni ikinyegezwa gikomeye Imana yaduhaye. Nous faisons membre du corps de Christ. twebwe turi ingingo z'umubiri wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu nashimwe. Mimi ninazaliwa mbali kabisa kupori. Jewe iwacu ni hariya kure na hantu hari ishamba. Dans le massif de Rwenzori. Hariya muri iriya mitumba y'ahitwa Rwenzori. Yenyewe mnasoma ndani ya jiografia. Abantu bizi ndonda bihugu muca mubona ivyo bice hari. Lakini unaona ninafika hapa. Ariko kubona jewe ndi hano, si ça veut dépendre des hommes. iyaba byava ku muntu Qui sont pas en Christ, sont pas enfants de Dieu. batari abantu b'Imana, atari abana b'Imana, Le païen qui sont en ville, abapagani cyangwa abatizera bari mu gisagara, qui pouvait me voir moi? ninde by'ukuri yoshobora kumbona? Lakini watakatifu wa Mungu ariko abera b'Imana wamesikia namna mimi niko kiungo kimoja pamoja na wao, bumvise yuko nanjye ndi umwe mu ribo kwa mwili wa Bwana Yesu. mu mubiri wa Yesu Kristo. Mchungaji hakuniuliza kama niko kabila gani. Umwongere ntiyabanje kumbaza ngo none wewe uri ubwoko ki? Ça veut dire en Christ il y a pas de tribus.
ibyo rero muri Kristo bisobanura ko atamoko ariyo. En Christ, il n'y a pas de colonisme. Colonisme. Muri Kristo ntabwo agatumba. En Christ, il y a le membre du corps de Christ. Muri Kristo hari abagize ingingo z'umubiri wa Kristo gusa. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu nashimwe. C'est pourquoi quand tu arrives chez moi, Nico gituma hamwe nawe woshiki wanje. tu te sens à l'aise. Uca wumva uguwe neza. Je vais te recevoir comme un frère. Nzokwakira nka mwene data. Unajua damu ya Yesu Kristo Murazi amaraso ya Yesu Kristo imetufanya kuwa ndugu kuliko ndugu wale ambao wanazalikana kwa damu moja. Yaduhinduye kuba abavandimwe gusumba bariya bava mu ndimwe mu buryo bw'umubiri. Parce que le frère wale wa ndugu munazalikana na wao, kuko abavandimwe muvukana ku babyeyi wanaweza kukupenda tutavisa quelque chose auprès de vous. bashobora kugukunda hari ico bakuronderako. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Lakini Kristo ametufanya sisi kuwa kila mmoja kiungo cha mwili ya Bwana Yesu. Ariko Mwami Yesu yatugize umwe wese kuba urugingo rw'umubiri wiwe. Et donc Ico gituma il est important nico gituma ari iby'igiciro de comprendre gutahura que vous faites partie du corps de Christ. ko uri umwe mu bagize ingingo z'umubiri wa Kristo. Tu sais que Urazi ko chaque partie, ikihimba cyose cyangwa chaque urugingo rwose, chaque système uko ibintu bitunganijwe est spécialisé pour une fonction. kimwe cyose urugingo rwose urafise igikorwa rwagenewe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nashimwe. Les uns sont de bergers, Bamwe nabungere, les autres sont des évangélistes, abandi n'abavugabutumwa, les autres encore sont des prophètes, abandi nabo n'abavugishwa, mais il y a des intercesseurs hariho également, mbere n'abasenga il basengi, y a des choristes, hariho n'abaririmbyi. et donc il n'y a pas un sans valeur en Christ. Mu mubiri wa Kristo nta na kimwe kitagira ikimazi cyangwa akamaro. Bwana Yesu asifiwe. Kama uko pale unawaza hauna faida mbele ya Mungu, Niba wicaye ngaho wibaza ko atakamaro ufise mu by'Imana, unajidanganya mwenyewe. uri kurihenda wewe ubwawe. Uko kiungo kimoja cha mwili wa Kristo. Uri urugingo rumwe mu mubiri wa Kristo. Et ce que Christ veut de vous, Icyo Kristo akugomba ko rero c'est de travailler pour Christ. ni uko rero ukorera uwo Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Je suis très édifié By'ukuri ndubatswe mu mutima de voir comment les vieilles personnes plus que moi sont en train de chanter. igihe mbona nk'abantu bakunze kunsumba b'abatama baririmbira Imana, Pour le Seigneur. bakaririmbira Imana. Dimanche passé, Ku munsi w'Imana reze j'ai chanté avec certaines chorales dans l'esprit. nararimbanye n'abaririmbyi bamwe mu buryo bw'impemu, Parce que je ne comprenais rien. kuko mu byo baririmba ntabyo natahura. Mais lorsqu'ils chantaient, Ariko kandi igihe baba bariko le bararirimba, Saint-Esprit me donnait l'interprétation. muhemu yera yaransobanurira ibyo bariko Et bararirimba, je dansais avec eux. kandi nkumva nanjye ndubatswe. C'est un mystère. Icyo kigegezo cyangwa n'ibanga rikomeye. Usizarau kuimba. Ntukegere ibyo kuririmba. Unajua kama nyimbo Urazi nk'indirimbo ziliangusha ukuta. zatumye inkuta zisenyuka. Nyimbo Indirimbo zinafukuza pepo. zirashobora kwirukana imihemu, Zinafungua wanaofungwa. zirashobora kufungura cyangwa kugururira abafunze, Zinaleta tumaini kwa wanaochoka. ziraza n'ibyizigiro ku barushe. Alafu neno la Mungu linasema kwamba Ijambo ry'Imana rivuga ko kazi zingine zote zitaisha, lakini mbinguni nyimbo zitaendelea. ibikorwa byose bizogereza, ariko kuririmba Bwana Yesu bizoshishikara. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu ashimwe.
En tant que corps du Christ, nk'umubiri wa Kristo rero tu dois voir ce que toi tu es appelé à faire. utegerezwa gutaha ugasobanura jewe igikorwa cyanjye ni iki. Usiingie mukazi ya mwingine. Ntuze wite mu gikorwa cy'uwundi. Tumika yako yenyewe na kuhusu. Kora wewe ibyo ujejwe. Na mwingine atumike yenyewe na kuhusu. Ubundi nawe akora ibyo ajejwe. Alafu mwili wa Kristo ujengwe. Hanyuma rero umubiri wa Kristo wubakwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu ashimwe. Tushangilie Bwana Yesu. Tukomera amashimwe yake. Kwa kumaliza mugoheza tuko les élus de Dieu. Turi abatoranijwe n'Imana. Et nous devons nous comporter comme élus de Dieu. Dutegereza rero kwitwa cyangwa kwigenza nk'abatoranijwe n'Imana. Vous savez, c'est très dangereux. Murazi nyakara Quand quelqu'un ne connaît pas son identité. Igihe umuntu atazi we icyari. Si quelqu'un ne connaît pas son identité, iyo umuntu atazi ikimuranga, il se comporte comme il veut. Acagenda uko abonye. Mais nous ne sommes pas appelés à faire de n'importe comment. Ariko twebwe ntabwo duhamagariwe kwitwara uko tubonye. Nous sommes les élus. Twebwe turabatoranijwe. Tout ce que nous devons faire, c'est d'honorer notre Seigneur. Voilà, quand je vois l'église ici, surtout le maman et les jeunes filles, quand vous arrivez chez nous au Congo, les gens, les femmes entrent à l'église presque nues. Bambara impuzu zidakwiye nk'amajimpo Manuel za kufika huko ni icyatsi barayikwezigera hariya makucha ya kuweka inzara nazo zigeriyo wanaweka vitu vingine huku birefu ibi ingohe bagashira ko zijya bomeka ko ndende alafu mtu anafanana kupe umuntu agasa n'igipupe lakini nimefurahi ariko byukuri nanezerewe ndabitegereje na nimejengwa byukuri byanyubatse kuona kuna ndugu wale wako wanaenda mbinguni. Ndabona abandi bene data turiko tujyana mu ijuru. Bwana Yesu asifiwe. Yesu amashimwe. Neno la Mungu linasema hivi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kama unajua unajiwazia unasimama, niba hari wiyumvira ko ahagaze, fanya angalisho usianguke. Yiyubare ntawe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Mungu awabariki. Amen. Tunaomba Mungu Baba yetu, Mungu mtakatifu, Mungu mwenye uwezo na mamlaka, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu, tunajaa furaha kubwa kuona namna uko Baba yetu, kubona wewe uri data, unatupenda, unadukunda, na sauti yako tumeisikia kandi ijwi ryawe twaryumvise ndani ya kanisa lako, mwishengero ryawe. Wewe umetuchagua, wewe waradutoranije. Bwana Yesu, Mwami Yesu, asante kwa upendo mkubwa huu. Urakoze ku rukundo rwawe rw'igitangaza. Wacha mbingu na utukufu wako, reka ubwami bw'ijuru ukubali kuteswa juu ya msalaba. Wemeye kubabazwa ku musaraba, lakini mateso uliyoyapata, ariko ayo magongo wabonye, inatufanya sisi kuwa wenyeji wa mbinguni, yatumye twebwe turabaragwa b'ijuru. Ndio maana tunaombea kanisa lako hili, cyo gituma dusenge iri shengero ryawe. Bwana Yesu, litie nguvu, kugira ngo likomeze. Roho Mtakatifu uliongoze, Hebu yera lirongore. Tembea na wababa, ugendane n'abagabo, tembea na wamama, ugendane n'abakenyezi, tembea na vijana na wasichana, urongore abahungu, tembea na watumishi wako, ujane n'abakozi bawe, mpaka siku utafika kuchukua kanisa lako, kugira ngo umunsi wagarutse kudutwara, wakute wakiwa hai na wanyakuliwa pamoja na watu turi bazima kandi tubabaraganwa n'abera bose. Naamini utafanya kazi, turizera kuzokora icyo gikorwa, na wewe ni Mwokozi wetu.
kuko umukiza wacu. Usikubali tushindwe, Ntiwemere ko tuneshwa, lakini tuwe washindi. ariko tuwe kuba batsinda. Naomba neema yako Bwana Yesu, Turasabya mu ubuntu bwawe neno la Mungu Baba, urukundo rwa Data wa na mbere, ushirika wa Roho Mtakatifu, ubumwe buva kuri muhemu yera, tulinde na kutuongoza bushishikare kutuzigama no kuturongora mpaka mwisho, kugeza ku iherezo, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. mu izina rya Amen. Yesu Kristo Mwami. Amen. Amen. Alafu basi tuna waita wale wote ambao abo bose rero bakeneye gutunganya, wamesikia bumvise muri bo, wajiambatanishe na Mungu, kugira ngo bongere bagiriranire ubumwe n'Imana, wao ni watakatifu, kugira ngo bongere kwiyumva nabo ko ari abere, ni wachaguliwa. ko ari abatoranijwe n'Imana. Lakini mara nyingine dunia ambapo tunaishi, ariko rimwe na rimwe muri iyi si tubamo, kuna vitu ambavyo vinagusa wamoja, hari ibintu bigenda bidukorako, vinawaregeza, bikadukinege, vinawarudisha nyuma kwa imani yao. bigasubiza abantu inyuma mu kwizera kwabo. Neema ya Bwana Yesu iko sasa Ubuntu bw'Imana burahari kwa kila atakayesimama, kugira ngo uwo wese yemeye kuza ku kusudi Mana, apate nguvu mpya. kugira ngo yongerwe inkombe zishasha. Njoo Mwine kwa Yesu. usimame, kila mmoja mwenye Umwe nasikia wese yumva yuko akwiye kongera kwiyumva ana shida ya kiroho, akeneye ko mu mutima w'Imana labda magonjwa inamtatiza, kumbe hari ibindi bimugoye, asimame nahagurukaze asaidiwe. afashwe. haguruka bavuga ubutumwa mufasha aba bantu. Mwagumye mwicaye mubafashe, bamwe batunge bashike nino, murabire bamufasha abantu. Wainjilisti mukaribie, wenyewe wanapiga magoti ili musaidie kuzungumza nao. Kaze cyane, turakuroreye uvuze na wewe. Tungali tunakungoja, unataka kufika mbele ya Mungu. Ikibazo ni kimwe, Swali ni moja, karangamuntu kawe handitswe kwiki? identite yako ni ipi? Witwa gute muri quartier? Unaitwa nani pale kwenye unakaa? Witwa gute hari ukorera? Unaitwa nani kwa kazi yako? Witwa gute hari udandariza? Unaitwa nani pale unafanya biashara? Abantu bakubona gute? Bakuvuga gute? Tambua je? Niri jambo ry'Imana. Ni hilo neno la Mungu tumekwisha sikia. Reka dusenge Imana. Acha tumombe Mungu. Reka nsabe hano Pastor Claude ushika hano ngo badusenge Imana. Mmoja wa Pastor Claude ataomba Mungu kwa ajili ya wao wanapiga magoti. Usenge Imana. Mwami Yesu Kristo, turagushimiye iki gitondo cyiza. Haleluya. Turagukengurukiye kugendera ishengero ryawe Mana, wongeye kutwibutsa yuko twatoranijwe, kandi umuntu yatoranijwe ntabwo uko agenda. Haleluya. Turagushima Yesu, turagushima Yesu. Ijambo ry'ubugingo nk'iri ryongera kandi kudusubizamo intege, ryongera kudusubiza ku rutonde. None rero urabona abantu bose bapfukamye, bamaze kumvira ijambo ry'ubugingo, barapfukamye. Amaraso ya Yesu yongere kandi kweza buri muntu wese yagenze uko atari. Tumenye abo turi bo, duhagarare neza muri iyi minsi ya nyuma. Amen. Turagushimiye Yesu. Uyu mukozi w'Imana igituma bamuzigamye kwari kugira ngo umunsi umwe tuze tumwumve ariko aravugishwa hano hantu Mana. Urakoze rero kuri ubuhanuzi, urakoze rero kuri aya majambo adusubiza ku rutonde. Maraso ya Yesu rero yoza ico y'ibyaha byose, nahumanure buri muntu wese, amweze, amutyore, amuwejejwe, ari igikoresho ciza Imana ishobora gukoresha hagati mu gisagara, mu gihugu hagati, aho abantu bakorera, mu miryango, aho hose umuntu yoba ari. Tugire akaranga, tugire identite yacu, tugire ibitwerekana.
b'amahanga barwana intambara nziza baranesha. Umunini Kiswahili wakashinda giza na shetani. Sifa na heshima zina Mungu. Urakaza Yesu turamushimiye kugiye guhindura abantu bagahinduka bakongera bagahindura abandi ubwami bw'Imana bukaguka. Turabigushimiye Roho urakoze Yesu, turamushimiye kubikoze kandi kuhari abantu bawe ugiye kubategura ngo ibikoresho byiza mwana washinga intare aho bari hose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ndiho tubisabye. Wale wote wana mzigo duhaye kazi naho abafise imitwaro itandukanye sawa vile magonjwa, indwara, watu wanatatizwa na magonjwa, abantu bazigirijwe n'indwara. njoo kwa Bwana Yesu. Namwebwe hagarara tubasengere Imana. Yesu ndiye mganga ya waganga. Yesu ni umuganga w'abaganga. Yewe hana kitu anaweza kushindwa. Wewe nta kimunanira. Simama kusudi upate msaada. Hagarara mu kwizera kugira ngo nawe uronke imfashanyo. Wale wote wana shida za biashara, abantu bafise ingorane mu bikorwa bakora, wale wote wana shida ndani ya nyumba zao, abantu bose bafise ingorane mu ngo zabo, mu miryango yabo, labda wamekata tumaini, kumbe barataye ibyizigiro. Yesu yuko hapa kwa ajili yako. Yesu ari hano ku bwawe. Simama upate. Nawe wehagarara kugira ngo Mwami Yesu akugirire neza. Tunaomba Mungu Baba yetu, Mungu mtakatifu, wewe umetupa mamlaka ya kuomba kila kitu na unasema utakifanya, na unapokifanya na sisi mioyo yetu inakuwa na furaha na ulimwengu unakubali kwamba wewe ndiwe Mwokozi. Tunaombea ndugu zetu, dada zetu, mama zetu ambao wamesimama kwa shughuli mbalimbali, wamoja wanatatizwa na magonjwa. Bwana Yesu, usamili ya watu wako wanasumbuka, lakini wewe uliwaumba kwa mfano wako. Tu maîtrises tous les systèmes. Au nom de Jésus, tunaomba uponyaji wako kwa ajili ya kanisa lako. Bwana Yesu, leta matibabu ya kiroho, watu wako wasikie furaha ya wokovu ndani ya miili yao. Wale wote ambao wana shida nyumbani kwao, Mungu tunawaombea. Wewe ndiye msaada mkubwa. Uko solution à des problèmes zenyewe zimepersiste des années. Au nom de Jésus, tunahitaji uwezo wako utembee ndani ya nyumba za watu wako, ndani ya biashara, ndani ya kizazi, maana wewe ndiwe Bwana. Tunaamini kwamba Bwana Yesu uko hapa na unafanya kazi. Asante kwa kazi ya uponyaji unayoyafanya. Asante kwa kazi ya baraka. Wewe unageuza, toi tu transformes, tu détruis. Wewe unabomoa viambaza ambavyo adui anaingiza kwa kutatiza watu wako. Au nom de Jésus, tunahitaji Bwana Yesu utembee na kanisa lako, utembee na watu wako. Neema yako ni kubwa kwa ajili ya kanisa lako, na tunaamini kwamba utatenda zaidi katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Amen.